rero abantu bo mu Ngagara no ku Musaga uyu munsi murambamba. Umviriza abantu bo mu Ngagara bari muri ruhande tuduze ibiganza ntibashobora kuduza kubera brochette zabo n'intore. Abantu bo ku Musaga muri ngaha amaboko hejuru. Uyu munsi muraza kumbamba munkoremo brochette canke ragu canke jale. Ibintu bimeze neza cyane gose kumwe muziziza cyane. Mirere tere nita enda sitomu acha ni bande bashobora kwirangura iyi. Umviriza ni bande bashobora kwirangura. Umviriza apana blague mes chers amis. Il y a les choses que on peut ni bande bashobora kwirangura. Ni bande bashobora kwirangura. Hama naribagira tutangurira kuri iki kintu. Ildefonse ntiyaje. Icyatumye ataza umugore wiwe afise inda. Namutelefone acayita umugore wiwe Ildefonse asinziriye. Acarambwira ati witavye her husband. But after Ildefonse is wake up to call you next time. Hello. Mumeze gute? Sikamera mashi. Abakobwa bo mu Ngagara ndabakunda cyane. Ariko barafisa akageso ko kuzigiza makono. Hello. Mugabo ahantu ari peforo zabo ni hamwe. Barambarikora ikabafata ikabagumya ariko bicaye uku ibitabutse mu ntambaraza. Hello, mumeze gute? Rero madame wa Ildefonse yambwiye ati bivanye n'amasantima ndamufitiye uyu munsi nasohoka. Ira mugenzi wawe ngo ntasohoka. Ni bande bashobora kwiranguriye? Who can buy this is a check? Bariye Jado ingo nga Jado ingo apana kugumuhenda abantu buteri biti biramba. Jado come here. Jado ari mu bazungu anywa Chivas ageze muri Afrika ni boke. Jado ingo Jado ndabivuge ingo Jado take it. This is belong to you. Umbereza nyifata runo rugendo nahuye n'umupolisi aramagarika. Acavuze filimi ngo chanda hagarara. Acarambwira ati take your car behind scene. Umbereza maze kwicarayo. Acambwira ngo where is your ceinture to protect you? Umbereza jace namubwira ati ceinture ndayambaye. Acambwira ngo iri he? Nanje kubera ibintu by'imiduga ntavyo menyeye amakinga n'imburuwete. Kumbe yambaza ceinture ya security. Nanje nkamubwira ko nayambaye kumbe nizigiye yo kwipantaro. Ndamurika amatara acambwira ngo amatara siyo. Ndabwira ati niyo. This is true. Hello. Tubandanye. Imanda kweli. Era. Iyi Niki. Dr. Kraut fatira. Nawe fatira. Abantu bamfotorere ndi nyuma yabo. Tunatoka kama utabivuga nibaza fiti ideni nana bivuga Kigingi membe
umviriza rero umviriza jewe igihe bagaritse kubaga inyama z'inka n'impene nari nunze imbwa ako kabwa kera derere bwira mugenzi wawe ngo derere bamaze guhagarika inka nta kindi kintu kashobora kurya atari inka n'impene ububenzi bwaciye bugwira kujya gatatu bwira mugenzi wawe ngo ububenzi ntushobora kubivuga kubera wicaranye n'umudiaspora mu mandi umviriza rero umviriza rero kamaze guhagarika inyama narakagaburiye ivoka kagaca gacira nakagaburira ikijumbu kagakubita swata ariko rero gaca karamanuka ibiro gaca karonda kagira imisaya imeze ngo iyo misaya rero kagize aho nciye bagahamagara bakevya umusaya ariko nkarabi izindi mbwa zo mu yandi makaritie nkabona ziravyibushe ndamedita qu'est-ce qui se passe alors que mon chien il a déjà diminué le kilogramme mais après cela j'ai été étonné alors ariko ndababwira ikintu kimwe ako kabwa karangira ikintu cyane gose sikomera amashami ndaza kubandana kubabwira ibindi rero ndababwira ikintu kimwe sikomera amashi rero umbiriza ariko iyo shati ntibaravuga ikintu na kimwe kuvyerekeye iyo shati namente umbiriza abantu b'abamekanisiye mu Buyenzi nibo bantu ba mbere bafise amateka vuga ngo amateka ejo ndiko ndatembera mu Buyenzi naciye mbona ati ariho imodoka yanje nkeneye gukoresha ndimwo erega ashitse mu Buyenzi bariko barayikora cyamba mu kuganira na de garage acarambwira ati ingo dushike muhiri wanje uhabone ni wowe bita Mutima ega ingo dushiki wanje uhabone cyanda kambakinga ndinjira indani ariko shiseyo mwumvise ikintu kimwe cyabaye none kuntwenga do you not speak English very well so can you talk for me umviriza rero shiseyo uwo mumekanisye yaranangaje uwo mudegaraje twicaye ku gatoya agize ukimeza naziye mbona imeza yiwe yanditse ko ngo Maden in Ukraine jetetone umviriza rero ikintu cyabaye rero kindi ngize uku ndavye ku ruhande mbona yameza musi ikozwe mu ipine ndarondera iryo pine ryarige muri asikomeruka kuri indege nje Kampala cyandi baza mu mutwe ati mbega none kiri pine ry'indege riri ngaha nabantu bo muri Ukraine bateye ibombe indege ipine ricarirwa mu Buyenzi ndahora ariko ngize uku mu mwanya aca yasitara mbona hatse feruci ndabaza ati none mu Buyenzi ibintu byose baremvanta umviriza mu Buyenzi niho ahantu wa mbere ushobora kurondera umugore apima 500 ukamuronka mujya wa Kigingi ukabera bashi ariko wa Kigingi ndamubeshewe nagindi munyishi allo mumeze gute abameze neza tugiruka bujabile tugiruka umbiriza mu Ngagara no kumusaga niho hantu honyene bamaze guhagarika inyama bagumanya amataye none ndabesha none mu Ngagara mu ndwi ifusa zibiri zirengarenga n'intore nizihera mu Ngagara niho hantu honyene kuri bonane itako ry'impene rirarara ndabesha oya umviriza nimubesha wewe uri mu bantu ba mbere bakunda kuvuga ngo basubire babaga inyama wowe kuva babaza inyama uragura n'irobo twumviriza iyi supu ni y'indagara umviriza dukomera amashi abantu babakizwa umviriza abantu babakizwa nibo bantu ba mbere bavyara cyane bavyara intahekana oya sindiko ndabesha
ndaguhinyutse umviriza uyu mwanya twe turongaho guteramira mu kabare we nateramira muri mu mwanya wo kuduza icupa we naduza pya allo ndabeshe none iyo umugabo wawe asinziriye gatoya ugatora telefone yiwe ufise umunota umwe urabahe oya murabahe umviriza uzohora uraba mu nimero usanze nk'umuntu yanditse ko ngo tucaci uwo muntu azoba ari uwo kwishengero ntuzorindira gufuya ibintu by'amamesaje mugabo asanze nk'umuntu yanditse ko ngo kimyozi uwo muntu azoba mwera umugabo wawe ariko ukazosanga ngo message inimero yanditsemo zivuga ngo kari wash azoba agiye ko umuntu azoba yoza nde azoba yoza oya azoba yoza umugabo wawe kari wash ni modoka mugabo agize iryo zina azoba yoza umuntu wawe umviriza le 28 nabatumye kuri Miki Club ibintu bizoba bimeze neza kandi ndazi yuko impande ya Lisedirak ibintu bizoba biryoshe kurusha cyane rero namanuye n'ikintu cyo kunerera muze mugira gute munerere kuko after yaho nzocangira mariage nzocangira iki inyuma ya mariage rero namanuye ibice nakuye ko 20% y'abanterera muzoronka umwaka wose wo kuzamuraza kugira iki kunemberera abashaka barara allo jewe rero sawa ahejeje DJ umviriza abo bahungu ndabahinduye abahungu bariko baratamba iyo ndirimbo ndabahinduye kubera harimo abisilamu harimo abisilamu bariko barampenda ndabarakijanye mu batamba cyane umuntu afise ishati yanje urikunerera icyana umuntu afise brochette yani ngomba ndayifuye wasanavu yako brochette imwe hakaba kimorosi imwe cyane musohora zaraturandizana nabasikiru kimi iyi brochette ngiyinjirana beshi bambwiye ngo jewe ndakunda kujya ubundi ndakunda kujya bene wacu brochette yanje bayihinduye kandi yakuye kimoroso y'umutima bro ndani ishati yanje impuzu wambaye ziragoroye mugabo uri kutanga amahera y'amarundi midolari nifite ibibazo mu muryango twa leta yuzuye nice nimba birabacho kwiriza amahera yo kwimara amatsi imbere y'abademu oya nango nuyitora no take it mbiriza nababwira arayitwaye ahaba ndahazi
mwicare ngaha kugira ngo babazanire fagitire itike zahindutse cyane hejeje mwabonye ingaruka y'umuti w'umugore ugomba kuguruka nk'itiya naguha akanya urabuze ibyo wipfunira ako gapira ako wogasigaho amashi menshi naryohewe